nihaze yagira umuntu agira ngo afise ubwigenge gushikira icyumviro yishakiye cyo guturira cyangwa kugumura. Twaranabonye yuko muri iyo ngiro kandi yuko tukemanga inzwi mu matora birimo beje kuri iyo ngiro rero nyakubahwa murongo mu biseni namwe muvuze nk'yanyu muzicishe kwa maso muzirabe kuko kode electorale yoyo ntizoheza ikavuga twebwe abanyamigambo kwisura itegeko rigenga amatora nubwo hamwe usanga ari abantu barimo baragikisha abandi bakagira de communication zideruta by'amatora. Turemera ko umuntu iseni ari we atangaza n'umuvugizi wa seni. Twebwe abanyamigambo rero tuze twigira abavugizi muri ibi bikorwa byose ahubwo dukonsilite seni kuri iki kijyanye na enrôlement des électeurs. Murabona wanka kwiyandikisha ejo utore witoze abandi bakiyandikisha bagatora bakitoza kaduka kwabo. Twebwe rero abanyamigambo n'urupfunguzo enrôlement des électeurs urupfunguzo période pré-électorale ni cyo kikaracteriza période pré-électorale yandikwa rirageze. Rero twebwe abanywanyi bacu indangamuntu terme technique ya seni ari kintu bita autre pièce ariyo bia cyangwa ikarata y'abatisimu irakomeye imbere yakomeye cyane. Abanywanyi bacu ni bave basamara gukaranga muntu ngo irabuze ndabuze ingene byogenda batora bia. Hariho za passport, hariho za laissez-passer n'ibindi ndazi yuko hari amategeko seni izoza irasohora kugira ngo itwekrere bigende neza. Bavuze ko amatora rero mu binyango azotanga saa 12 z'agatondo agahera 15h. Be enrôlement des électeurs yoga ibyo yandikwa zotanga saa zingahe yeri saa zingahe naco ngene mu kutubwira ko evangelo sansere bazohava biburenganzira kuja kwandikira muhira mwijoro kuko murazi yuko arafe haca abapeve yabanditswe bakayidresa bagatanga raporo kuvuga ati handitswe ota kuri centre d'inscription tel kugira ngo twebwe tuzoba turiko turagira des observations zanderetse zacu canke abarongerezi ariko baragenda kuraba ko biko biragenje kuko cyo kwandika bamenye uko biko biragenda. Aha rero ngomba nakibagije amatora twabonye yuko azotanga saa 12 n'ikiza cyane bagahera isaa 9 kugira ngo bafacilite les opérations de paiement n'ibiki no kudresa ya FD kugira bigende neza. Wana urezime Egome aha rero mu Rwanda répertoire des centres d'inscription turayijyamanye mwaduhaye calendrier électoral aho umukuru w'igihugu azohamagarira neza bene igihugu kwitabira amatora. Jewe rero kampanye électorale nabonye ikintu nakibonye muri calendrier électoral. Uyu nawe Innocent RADEBU ahanini watanze impanuro kuri bijya by'amapyese mu bisanzwe iyo abatari uko mu Burundi bikitugoye ushobora gusanga umuntu w'umutama ku gatumba bubaha ahantu yavukiye akakurira agaca imanza akava ku mutumba akaja mu misa agataha. Hari abantu benshi usanga batama batagira akaranga muntu ivyo nivyo gushika ubu ariko urumva ni igihugu kigeze. Burya rero intumbero nyamukuru nuko abantu bagira ikarata karanga muntu. Bijya bindi tubabwira autre pièce n'utuntu tukugonderako kugira ngo imyidogo ibe mike. Nona ikarata yo kiriso ku bakatolika ega burya ntigira nationalité. Patrick Karolo ni hari ni natusi kuko batubwira ko twese turi bamwe mu Kongomani mu Tanzania avukiye mu Burundi bamu ikarata yibatisimu. Buryo usubiye mu karaba umuntu akunda kuburana ikarata yibatisimu ni kubwira nationalité y'umuntu. Ahanini turondera kumenya ko ari umwene gihugu. Nico gituma rero zijya zindi pièce nuko tuzemera na makenga menshi. Twebwe ngani tube twumvikanye ikarata karanga muntu. Niyo principe ibisigaye ni exception. L'exception nayo confirme la règle. Izo pièce rero turatuvugana tukazishikiriza izo tubonye zotera
ibibazo bike, ariko mwumve ko igikuru ari karangamuntu. Hanyuma kubijanye n'ikibazo cha enrollment twaravuze amasaha abantu bazokwiyandikishiriza ko ibi wavuze nivyo. Bijya bintu nico gituma hategerezwa kubicegeranyo c'abanditswe ku munsi, kandi bazokwandikira kuri bijya bibanza twababwiye. Ibindi navyo umuntu yava yicarira muhira azaratuma kwa bene gihugu baje kwiyandikishiriza iwe bazoramwa n'icupa, ivyo nitwo bivamo tuzobikontrola. Kandi anagira mbwira abanyamigambo mukaba mugomba kumenya ko amatora yagenze neza na kagohe ndabavuniye murakurikirana iyandikwa, kuko wiba yokwibira mu yandikwa. Mwari mubizi niho kwandika abanyamahanga, niho kwandika badakwije imyaka. Mubishoboye iki gikorwa muzogikurikirane kuko urubanza ruzohera mu yandikwa ry'abazokwitaba amatora.